Kazoza FM, be your own boss. Ubwo rero turashitse igihe cy'isaha 1:30 z'ijoro yambu cane yambi kaze na karibu iwanyu aho muri hose uko muri merewe kose ikiganiro ni kiganiro kuziko muri kumurakurikirana ku radio Kazoza FM ijuje kugwiza umwimbu Diogene Rukundo ni jewe nyene nishikiye ngaha kuri micro za Kazoza FM kujana gatatu n'ibice bitatu ryajwe nyene ryo kugwiza wa mwimbu wa wundi nyene kambese nindi tutazi tukuma tuyigwiza amahoro neza aho muri mwese mumererwe neza mu byo mwe vyose ukaba uri kurataha ukaba wicaye muhira ukaba uvuye gusenga ukaba uri kurakora ukaba utekereje ukaba uri kurateka ukaba uri kuragira iki ewe ukaba uri kuratwara bisi bana muri bisi muri ko munatwumviriza yambu cane mbega mukama ko biryoshe uno musire no musi wa mbere aho tuganira namwe nyene misi yose iganiro kuziko kiba imisi yose ku musi wa mbere murabizi byo tuganira ko murabizi cane Diogene Rukundo ndacaye kuri micro mwenga bw'ivyuma ndabana mu muce w'amajwi King Leandre bamutazira The King Leandre hamwe na Patrick mu masana mu kazire mwebwe mwese nuko two kwa manchifuzo canje nuko tugumana kuri no musi ni minota 30 kuzanda basaba cyo ndabasaba utwinite dukeya canke utumega dukeya kubera kuri no musi no musi wa mbere ni musi w'ikiganiro canyu gusa nimege migira ikiganiro nkuko mutazwe mubizi ku musi wa mbere murahamagara tukagira ibisokozo utujajuro hamwe n'imyibutsa urambwira igisokozo ndagitoye urama amanota 10 ntagitoye ndaguha maze ukakimbwira urambwira akajajuro ndagatoye urama amanota 10 ntagatoye uratwigisha kuko ni kiganiro kuziko turigishanya magiriranire tu ikiganiro ni jewe namwe benyene kubafise imbuga ngurukana bumenye nka Facebook canke Twitter mwabibonye umutumiro no munsi ni wewe uri kurumviritsa ni wewe uri kuraturaba ni wewe wahisemwo 103 n'ibice bitatu ijuje kugwiza umwimbu ukaba ufise rero utujajuro ukaba ufise ibisokozo ukaba ufise umwibutsa kaze utunumero ni tubiri ngera ko ndatubakugira ngo ducunguze umwanya umwete dusigaje iminota 22 tuze kuba twavuze byinshi bishoboka twize byinshi bishoboka akanemero ni 72 23 72 23 canke akanemero muganda yibutse ko gafise WhatsApp rero mashobora guhamagara kuri WhatsApp cyangwa mukandika message kuri WhatsApp canke mwandike canke muhamagare kuri 62 Diogene Rukundo nije nkiri kuri micro ndabarindiriye ndakori wewe nyene ndakurindiriye yewe ndakurindiriye utamamagaye jewe ndakorora mosozi yewe ndakurindiriye yo ndaryohewe ni munte murabizi ko mudashobora kubona Kazoza FM turaronse umunywanyi wa mbere duhamagaye allo mwiriwe cyane urahura komeye asha ndadundega tujyaga nande aramajahe asha mavugana na FM mukinanira inde Eric mukinanira gute rero Eric asha je kweri asha ntaco nagiriza imana no musi washoye kugwiza umwimbu asha cyane neza cyane igisokozo umwibutsa canke akajajo jako soko niruze ahefati ingomikanye ndaguhaye umugora kuriwe soko bandanya soko niruze bega nyukuru kusiye bwishi wigabye oya ndaguhaye itipe gifuko ndakubandanya nyarutsa impa niruze soko soma karirungera ni akotse kabungere ego ndakwakiye kwicuri ico ndagitoye asha ico ragitoye urasa kandi reka soko soma oya ndaguhaye igikamera make ndakugejejaho Eric urakoze cyane sawa kumunsi wa mbere n'umunsi tugewe cyane mumpa ibisokozo binanira canke ndabitora ariko nanje ndafise utwonza kubaha ikiganiro ni kuziko kuri radio Kazoza FM namakana maze kuziko Kazoza FM kwijana gatatu n'ibice bitatu ikiganiro kuziko rero ndabibutse ko ari ikiganiro tuganira na mwebwe iminsi yose kuva igihe cy'isaha 1:30
z'ijoro gushika isaha zibiri z'ijoro mukakurikirana kuri kwijana gatatu n'ibice bitatu misi yose kuri uno munsi wa mbere ni umunsi tuba dufise ibisokozo canke imyibutsa canke utujajuro aho mwebwe nyene muri ko muratwumviriza ari mwebwe muduhamagara kugira ngo mutubwire igisokozo canke se kugira ngo tubabaze igisokozo canke umwibutsa mugaheraheza canke akajajuro mugaheraheza uti bigenda gute urahamagara kuri jana gatatu murambabarira urahamagara kuri 72 23 72 23 iyo numero irafise na WhatsApp urashobora kwandika kuri WhatsApp cyangwa ugahamagara kuri WhatsApp kugira ngo ushikirize iciyumviro cawe ushikirize akajajuro kawe ushikirize igisokozo cawe mu ndwi iheze ndebutse igisokozo catsinze ijoro cyose batubwiye tuti batisokwe natwe tuti niruze ngo ngo bivukana biramaranye tuti turaguhaye acha tubwira ngo numukembe nisombe Jarambwa nico n'igisokozo cyo mu Rumonge ati nukuri ntande nanje ndacumba atari wacu mu Rumonge rero nimuduhamagare kuko turabarindiriye siko none duhamagare sham kandi muduhamagare jebuda cyadira cyangwa muduhamagare kuri 62 24 62 24 Radio Kazoza FM turacari hano kwijana gatatu n'ibice bitatu nagera handi muja mwumvirize muduhamagare muterere mu minota itarenga icenda tuzakwa turangije ikiganiro cacu cuno munsi nikuvuga rero ni muduhamagare mu minota icenda tubanze tuganire namwe imbere yuko tubasezera kuri uno mugoroba Radio Kazoza FM igiye kugwiza umwimbu mu kiganiro KU.ZÍKO muri kumurakurikirana kujana gatatu n'ibice bitatu Ego mu kiganiro KU.ZÍKO rero kuri uno munsi wa mbere nkuko mumenyereye turabaha umwanya aho mushobora gushikiriza akajajuro canke igisokozo canke umwibutsa tukawuheraheza canke ibyo byose akajajuro tukagaheraheza n'igisokozo tukacishura ariko ngira ngo ama réseau ntiyabakundiye cyane kuko nimko mura telefona ku bwinshi kuri uno munsi mukurindira rero ko muduhamagara ndabahe akajajuro kamwe muheraheze ugatora namashimenshi babaje inarunyonga bati urabonaga inarunyonga ngo witwaza umupfu babajije inarunyonga bati urabonaga inarunyonga ngo witwaza umupfu ako nakambere ni muheraheze aka kabiri nyamanza bayigize ingumu 8 ikivugiti nyamanza bayigize ingumu 8 ikivuga iti heraheza akajajuro ka gatatu musanzwe muzi mwese kugira ngo nimuze kubura amanota imbwa bayikubitiye ku mugezi nayo iti bono bujajuro butatu mushobora guhamagara mugaheraheza kugira ngo tubakomera amashimiro no joro canke se tubahe igisokozo sokwe ubumba ari hafi aze direct tumuhe igisakazo mu minota itarenga 5 tuzako turangije iganiro cacu KU.ZÍKO nubwo mutaraduhamagara Radio Kazoza FM giye gwiza umwimbu tunasumye ku murongo allo mwiriwe neza mwiriwe nakumanisha kurako kabato kintu nakumanisha kurako kabato kinda yakishura ati asatu imbwa bayikubitiye ku mugezi nayo iti yakishura ati bashatse tinetago binko sinahora mvoma nize tuganira none ni sawa asizendi ndira yasmeho mu rwari witwa nde ndira yasmeho muri Bujumbura urakoze cyane Simeo uraza amanota 10 nta kandi ushaka kugerageza kandi reka mwanya nimbe mukanyishe n'abarondera ego urakoze cyane naho namwe ego girigire giza Simeo turaronse abanywanyi tuje dusoma ubutumwa bwo kuri WhatsApp buje wa mbere yanditse avuga ati ndabahaye mwiriwe murakomeye ndirishare muhuta mu Rumonge gitaza ego twari twihenze wo twariko turabisoma twari twihenze na kamesaje kakera ariko turaronse agashasha yari karaheraheza igisokozo bambe akajajuro kakabiri nenda bahaye ati inyamanza bayigize ingumu 8
ati ngezizo niko ndeha yagitoya ariko ntiyatubwiye izina ryiyo ntiyatubwiye n'ahari ariko kandi mwanya utubwiye uti nimugeze aha kuko harageze aho turangiza iganiro cyacu kuziko cuno munsi kuri uno munsi mahisemo gutekereza ariko nta kibazo turazi ko mudukunda kandi turabakunda cyane mahisemo gutekereza ntimwaduhamagaye twizere ko ejo muzoba mwashaje amatelefone mwashizemo amamega menshi mwashizemo amayinite menshi mukaduhamagara mukatwumviriza tukahanana ivyiyumviro ku munsi w'ejo igice iminota 30 nzoba nishikiye je urukundo Diogene nipoye ngaha nyene ndabarindire kugira ngo tuganire iganiro kuziko rero ndabakengurukire cyane mwebwe mwese aho muri hose mufasha kanya muradutwumviriza muradutega amatwi muradutiza kanya kanyu murabo kuratwa murabo guhaya Imana ibahezagire kandi bagirire neza ibaho umugisha nshimire cyane King Leandre mu binga bw'ijima yakadufasha kugira ngo amajo ashikire neza nshimire na Patrick yakadufasha kugira ngo amasanamu tuyafate bimeze neza jewe Diogene urukundo nari kuri micro ndababwiye nti bye ndabipfurije ijoro ryiza ariko ndabasaba ikintu kimwe ntimwibagire kugwiza umwimbo bye Kazoza FM, be your own boss.